ugira kandi n'umunezero udasanzwe kongera kwisanga ku rubuga kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Ndagomba ko tuganira ijambo ry'Imana ridasanzwe, ibanga ry'ubwizigigwa bw'Imana. Ibanga ry'ubwizigigwa bw'Imana. Imana n'umwizigigwa mu rugezo rudasanzwe. Imana n'umwizigigwa igihe cyose ivuze ikintu iraheza ikagisohora. Reka turabire hamwe ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 25 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simiyoni. Uyu yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yararoreye guhumurizwa kwa Bisirayeli, mpemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mpemu yera yuko atazopfa atarabona na Kristo umwami Imana. Ajyanwa na mpemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagizwe barori. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati databuja, none urasezeye umusavyi wawe amahoro, kuko nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wategurira amaso y'amoko yose kuba umuco wakira amahanga. Ikintu kidasanzwe, biratubwira ikintu kidasanzwe. Uyu Simiyoni yari yarabwiwe na mpemu w'Imana katazopfa atabonye Kristo umwami w'Imana. Yari yarabwiwe iryo jambo ry'Imana, yari yarabwiwe hariho profesa, ari ubuvugishwa bwaje ku buzima bwiwe. Umukozi w'Imana Simiyoni ararindira igihe kanaka. Birashoboka ko haje ibintu bidasanzwe, bashoboka ko ari ingwara zadodoye, mugabo hari ijambo ryari ryaravuze kuri Simiyoni avuga ngo ntuzopfa utabonye Kristo umwami w'Imana. Igihe kiragenda, ikindi gihe kiragenda, yari ahantu kumvugishwa, ari ahantu kw'ijambo rivuga ngo wewe iyo byoca hose uko byogenda kose mu bagenda nturimo, kubera hari ijambo ridasanzwe ryavuze ku buzima bwawe yuko utazopfa utabonye Kristo umwami w'Imana. Yarazi neza ko yari yarakiriye ukwemezwa mu mwemu yiwe no mutima we ibyoza nibyize, ndaza ari ijambo Imana yavuze ko ari ikintu kidasanzwe Imana yavuze ko. Rero nagomba mbwira umuntu wese ariko aranyumviriza, burya ari ikintu Imana yakuvuze ko bene data, biva ngo hariho n'abapfuye bakize. Ni byiza ko wizera, shikama ushira amanga, gumiza ukwizera Imana. Imana ntibeshye, ijambo Imana yavuze irarishitse, ijambo Imana yavuze iraristora ku buzima bwawe. Shikama ushira amanga, ahantu uhagaze emeranye n'Imana, icyo Imana yavuze ntikibeshya. Wewe shikama ushira amanga, guma kuco wizeye, peu importe ibintu byoza, peu importe ikintu cyose cyoza, shikama ushira amanga. Ari ijambo ryavuzwe bivuga ngo hakici Imana yavuze kitoba ngo isi n'ijuru ryova. Simiyoni yari yarabwiwe ijambo katazopfa atabonye Kristo umwami Imana. Laba kino kintu Yosefu yari yabwiye abiwabo, arabwiye ati ndazi neza ko Imana itazobora kubagendera, ngo ivyo ndabizi neza. Arabwiye ati umunsi izobagendera muze mufata amagufa yanje muyatware mu gihugu c'isezerano. Yarazi neza ko Imana itabeshya. Arabwiye ati ngo ndazi neza ko Imana itazobora kubagendera. Imana ikintu ivuze iragishitsa. Peu importe umwanya byotwara, peu importe igihe byotwara, menya ngo ijambo Imana yavuze irariherekeza kandi karishitsa. Guma wizeye ku Imana yavuze, nturekure Imana yavuze, byoza nibize, mugabo guma ku Imana yavuze. Raba kino kintu biratubwira, iratwigisha ku ntambwe, ukundi intambwe imeze. Intambwe ifashe gikoko, bivuga ngo nubwo abahigi boramuka baje kugira ngo bayigwanye, intambwe igumye focus, igumye ifashe kuco yishe. Nubwo abahigi boza bakanzana abantu bagakoma induru kugira ngo bayigwanye ngwirekore, igema iri focus, igumye ifashe kuco, iguma kuco yafashe, ikigumako, guma kuco wizeye, guma kwijambo ry'Imana, guma ku Imana yakubwiye, nturekure, ntubivemo Imana itarayivamo, Imana ntishobora kubivamo, guma kuco wizeye. Imana ibahezagire, mukomeze kuranirwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen.